ndanezerwa no kuba nitwa Umurundi, ndanezerwa n'Uburundi igihugu. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BM4 News, mwebwe mbese mudukurikira mudahengeshanya. Ikaze muri kino kigano cacu cy'uno mugoroba. Turacari genekerezo rya 8 kwezi n'ukwa gatanu n'umwaka turi mu 2025. Muri kino kigano cacu turaje tubabwire ubuce bugera kuri butandatu bwahora mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF bwamaze kuba buja mu maboko ya leta ya Kinshasa nk'uko amakuru yacu abandanya. Ayivuga turaje tubabwire muri buno buce ukungene imigwano yagiye iragenda kugera yaho inyeshamba z'u Rwanda zomogwa muri buno buce, ndetse n'izitari zike zihasize ubuzima nk'uko amakuru yacu abandanya ayivuga. N'amakuru yagira kuri abiri gusa zo kuganira, aho tuza kuganira ku nkuru ibabaje cyane iza kuva muri Ituri, aho abene igihugu b'abakongomani bariko baricwa cyane mu buryo bubabaje ndetse bakicwa rubozo. Abandi bariko barabica nabo bitwa ADF Naru, muzi yuko ari profile ya M23 hariya muri Ituri. Abenshi muzamwumva ngo ADF Naru gwigwanya ngo ubutegetsi ngo bwa Uganda. Ivyo ntabwo bisa, ntubugwanya ubutegetsi bw'indi gihugu ugacuza kwica abene igihugu bagucumbikiye canke ubuce watse mw'icumbi. Rero kino iganiro turaje turabire hamwe uburyo abene igihugu baho bariko baricwa mu buryo bubabaje. Uri abacibwa imitwe, uri abazibugwa ibiti mu bihimba vy'irondoka, uri abacibwa ibihimba vy'irondoka. Ibi byose ndabifise amafoto n'amavideo y'uno musi uko vyagenze hariya muri Ituri. Niyo mpamvu abakeneye kuja mu group yacu WhatsApp nza kubaha link ya mbere muri commentaire, mwinjire ndabereke akamara amaza k'ivyabereye hariya mu ntara ya Ituri. Tubaza kubabwira uko vyagenze ndetse n'abasikare ba ADF Naru hariho abashoboye guca bafatwa baraturirwa inyuma yo gukora kukabikabishe ko gucumita ibisongo abamama mu bihimba vy'irondoka no guca ibihimba vy'irondoka abagabo, nkuko amakuru yacu yagiye bitohoza, ndetse turonka n'amafoto n'amavideo y'ingene bino bikorwa vya rubozo canke bino bikorwa imaramaje bigayitse vyakozwe n'abasirikare b'u Rwanda baciye muri ADF Naru. Twamaze kuba tubironka. Rero abakeneye group yacu WhatsApp tubaza kubicisha mu mubone ngene bimaramaje, mubone ngene ibintu biteye isoni, ariko ku bantu bafise ikinya canke abantu mutinya kubona ibintu bituma mumererwa nayo mu mubiri canke mufise ikinya, ndabasavye ntimuze kuza muri group WhatsApp kuko aya mafoto yo muyaravye muhava mugira ibibazo. Hariho benshi nayahasangije no babwira yuko kugeze no mwanya bataratora ubwenge, aho mbere bavuze ati Kodi uri umwana mubi kubera iki udusangiza amafoto nkaye ubona yuko bagize abantu nkuko. Ariko niyo mpamvu ndababwiye ku muntu ashaka kuyabona karibo, ariko ku muntu ashaka kwisekiriza ntaze kurarara birota cyangwa ngo ararasagurika, ntaze kuza muri group kugira ngo dushobore kumuha aya mafoto y'ingene ibintu vyagenze hariya muri Ituri. Kaze ni karibu rero dukurikirana, making sure ko maze gukora subscribe kuri ino YouTube channel yanyu canke ino YouTube channel yacu BM4 News. Ukore kuri like bitweka yuko tutamba twirorera, ndetse uze no muri commentaire duze imitima n'amadrapo kugira ngo utwereke ati bana Kodi the Black tuba tuhari 5 kwa 5. Rero umanze ndamuze cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko abumva no rurimi w'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi bwacu bwiza, abari mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, aho muherereye hose mwiyumve muri Afrika. Tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, turaba cyane abari Saudi Arabia, abari Oman, abari za Qatar na Kuwait, ndazi yuko mudukurikirana 5 kuri 5. Tutibagiye abari Canada, Quebec, Ottawa n'ahandi henshi muherereye, ndazi ko mudukuna muri hagiye hatandukanye. Tutibagiye bari muri Amerika, Florida, henshi mudukurikirana za Michigan, nyamba ntihenze haranangora kuvuga, ariko mwumve yuko tubafise ku mutima kabisa muri ko muradukurikirana 5 kwa 5. Ndanira mukiza cyane abari mu Bubirigi, tubabwira ati coup de chapeau, mukomeze mumererwa neza cyane. Abari mu Budagi n'ahandi henshi muri diaspora, tutibagiye abari muri Korea y'Epfo. Iyo ndinze mvuga hano no kwa bari umuntu tuvugana kandi dusanzwe tuyaga. Rero ikaze ni karibo muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Kino kiganiro cacu cuno mugoroba turaje kuyaga ivyiriwe birabera mu ntara ya Ituri kuri no musi w'igenekerezo rya 8 kwezi
kwa gatanu hari mu masaha ya gatondo ubwo abenshi ndibaza murabona ino video nabashiriye ku ruhande. Ino video nabashiriye ngaha ku ruhande ni video yerekana uburyo abene gihugu bazindutse bafise alerte hariya muri mu ntara ya Ituri. Mushobora kwibaza ati iyo alerte yarivuye kuki byagenze gute? Ndibaza reka ndabashiremo ino video murabe kano kaduruvaye murabe ukungene ibintu byari bimeze uko byari byifashe hama ndaje ndababwira ukungene ibintu byagenze n'ingene abantu batari bake bashoboye guca bahasiga ubuzima nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Hari ama video ntashobora gushiramwo kuri kino kiganiro kubera ko kurinda umutekano w'imbuga zacu. Hari ama video kabisa ntashobora gushiramwo kugira ngo dushobore kwisekiriza mu bijanye n'umutekano w'imbuga zacu. Hari ama video tudashaka inyuma yino sije ntababwiye mu ntangamarara aho umusikare w'igihugu cy'u Rwanda RDF yagerageje gufata umukongomani kazi ku nguvu. Umukongomani kazi nawe asanga afise inguvu kabisa barugaye bajya kongomani kazi acaramufata kabisa aramunigiririza. Amakuru dufise nuko yoba yapfuye canke yoba ari mu bitaro kana kubera ko uwo mukongomani kazi yaciye amufata aramukanya neza yongera aramukanya amubaza igitume yagomba kumufata. Naho hari mu gatondo kuno munsi kw'inikerezo rya 8 kwezi nuko wa gatanu. Rero maze kabanda bacishirizemo ino video yo muri Ituri. Ibindi byose turaje tubibabwire inyuma ya kano ka video gato cyane. Alinaboya kabisa biakato tombe kabisa kwa matata sana basi yote maki iko alerte nalu kabisa. Anaingia biakato ndio watu viko mwasiwasi kabisa. Ile ndio situation inakuwa biakato sasa hivi. Alors mouvement watu wanakimbia akiweza na watu wengine wanakimbia kutokelea wale nje kutapoli kwende. Yes, abakunzi ba B-Info News ndibaza murabonye ino video twabacishirijemwo ni alert idasanzwe yazinduye ngaha muri Ituri aho umuhari cyangwa umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda muri profile ya ADF Naru waraye ukoze wiri ukoze ibintu novuga yuko bidakoreka, ibintu biteye isoni biteye amaganya n'agahinda. Nkuko mutanga mubibona abene igihugu byaboneka neza yuko bari mu ruhagarara rudasanzwe. Byaboneka neza yuko hari ikintu kidasanzwe cyatumye abene igihugu batari bake bazindurira mu mabarabara nkuko mumaze kuba mubibona kuri ino video nabacishijemo. Rero nababwiye ati ndaza kubabwira icyatumye abene igihugu baza mu mabarabara ndetse n'icabiteye kuri uno munsi icyatumye bagumuka. Bikaboneka neza yuko bakenerekana yuko umutekano ari muke cyane. Rero igisikare cha ADF Naru profile ya M23 muri Ituri yazinduye irica bene igihugu kabisa mu rubozo mu buryo buteye isoni kandi biboneka neza yuko abo bantu mengo ni inyamaswa atari inyamaswa naho nabatumwa ba satani hano kwisi. Ntuma za satani mwumve ko zamaze gushika kwinosi ugerageje kuraba ivyo banasikare mu Rwanda muri profile ya ADF Naru bakoreye abene igihugu b'abakongomani ngaha muri Ituri. Nkuko amakuru yacu abandanya abivuga ino nkuru ntirashobora kuvugwa na benshi kubera ko ndi mu bambere bayirose n'abandi ndashobora kuba ari jina yibasangije baza kuyibabwira, ariko mwumve neza yuko ari ibintu bibabaje cyane binateye isoni n'akamara amaza kubona umuntu yubaho agafata umuntu mugenzi we, umuntu nkawe ava amaraso nawe akava yandi afise umutwe umwe n'akagira umutwe umwe akamufata akamubaga nk'impene. Iyo mvuze yuko ari inyamaswa mbafise ico ndabikuyeko cye nkavuga yuko ari intumwa za satani hano ku isi navyo mbafise ico ndabikuyeko. Numuhari bivugwa ko ukorana na leta y'u Rwanda hafi cyangwa ari na profile y'u Rwanda, kandi bikavuga ko uwo muhari usanzwe urwanya ngo leta ya Uganda ariwo ADF Naru uriko wica abakongomani mu buryo buteye ubwoba no mu buryo buteye akamaramaza buteye akoba kabisa. Nkuko amakuru n'amavideo byamaze kuba bidushikira, si ibyo batubwiye ahubwo nivyo twabonye kubera ko twamaze kubona proof na fact abaje mu group yacu WhatsApp naye babwiye ku buryo ayo masanamu uyaravye uri umuntu ufise ikinyabufura canke ikigongwe ikinya ushobora gusara bakagufata
wirutse cyane kubera ko n'amasanamu ateye ubwoba ateye n'agahinda ugerageje kuraba ivyo abano bakongomani bakorewe na leta y'u Rwanda. Ni mu buryo rero buteye ubwoba ku buryo abavyeyi bafise imbanyi babatera ibisongo mu nda babana bagaca mu mbavu bakavayo. Urumva umuntu ashobora gufata umumama yibungenze, umuvyeyi yibungenze, agafata igisongo akamuzibura mu nda agakura y'umwana. Murumva neza yuko ari ibikorwa vy'urugomo rukomeye cyane ndetse bitigeze binabaho kuvisi yabaho. Ibintu Rwanda ariko rakora no munsi cyo ndiko ndavuga ngo ni ADF, iki ni igihugu cy'u Rwanda muri iriya profile kuva kera batarakora ibintu nk'ibi twumva bariyo twebwe ati iyi ni profile y'u Rwanda rugomba guprofita kugira ngo ruzokwisange rwashitse hehe Kisangani baci biyise ngo ni ADF. Na ibindazi yuko mwese mudukurikirana mubizi rero ugasanga umumama bamubaze mu nda afise imbanyi bagakura y'umwana canke bagakura ivyo mu nda byose agashira ngaho n'umwana. Murumva yuko ari ibintu bibabaje cyane, ibintu leta y'u Rwanda iri kirakorera abakongomani. Urunganwe rwo mu Rwanda bwo mu myaka kiza cyangwa ruharubu rurashobora kuvyishura mu gihe batokomeza amasengesho canke basabire aba bakuru bawe korakora bino bintu igihano ko kizoba icabo gusa. Tugerageje kuraba ivyo bonyine barakorera abakongomani, Imana yashobora gushavura igakora nk'ivyo yakoze Sodomu kabisa. Tugerageje kuraba ivyo iri kirakorera abantu ngaha, aho ni ku ruhande rw'abamama. Abigeme nabo babatera ibisongo mu myanya y'ibanga. Wumve abigeme abakobwa bategwa ibisongo bisongoye, ibiti bisongoye mu myanya y'ibanga. Ndavuga imigano canke imisuna abeshi bivana naho musanzwe mwarakuriye canke uko mwakuze muvyita canke aho muherereye ko muvyita. Mwumve yuko abakobwa n'abigeme bategwa ibisongo mu myanya y'ibanga, bategwa ibisongoye hariya mu bihimba vy'irondoka. Murumva yuko ari ikintu kibabaje cyane. Amasanamu ndayafise mesha zami, uzi yuko ufise ikinya please ntuze kuza kuraba ano masanamu kuko wahavuhagirira ibibazo. Rero niyo mpamvu mpamagarira babantu bafise imitima ikomeye karibo baza kunsaba no masanamu. Ushobora no kunyandikira kwinimero iri ngaha nkayaguha mu buryo buri inbox kugira ngo sidashije muri groupe abantu benshi bagire ubwoba. Mesha zami ni ibintu bibabaje cyane. Ikindi kigira gatatu cyakorewe abene gihugu bo ngaha muri Ituri, babikorewe n'iki gihugu cy'u Rwanda muri profile ya ADF naru bafata abagabo nabo bakabaca ibihimba vyirondoka. Mesha zami abagabo, abahungu, abana b'abahungu ico babakorera bahejeje kubica cyangwa bariko barabica bafata bakabakata ibihimba vyirondoka. Mwumve neza yuko ibi ndiko ndababwira ariko bimeze, n'amafoto ndabafitiye ariko nayo muza kuvyibonera ku bantu muza kugira ibibako mukayabona. Murumva yuko ari ibintu bibabaje cyane, binateye ubwoba, binateye n'impungenge yuko hashobora kwaduka ibindi bintu bibi cyane. Inyuma y'urupfu tubona turashobora kubona abakongomani bahinduye isura. Ndibaza nyamba ntihenze kumfu urupfu n'urupfu, impfu zirangana niko novuga, mugabo hari urupfu rw'agashinyaguro. Nyamba kuva izi ntambara zo muri Kongo zitangura sinkeka neza yuko aba biciwe muri Ituri aribo bambere bishwe nabi. Aba bantu biciwe muri Ituri nibo bambere bishwe nabi ugerageje kuraba ano mafoto nabazaniye. Twibandanirize abo ni ku ruhande rw'abapapa n'abahungu, ibihimba vyirondoka mu kubica nivyo babanza kubaca. Babanza kubagirane kubaca ibihimba vyirondoka nkuko amasanamu avyerekana, ni nkuko ama audio n'amakuru twagiye turaronka ava aho hantu abivuga. Ikindi kigira kane, abana babigeme bakiri bato nabo baziburwa mu myanya y'ibanga ibisongo. Bazibugwa imisuna canke imigano mu myanya y'ibanga. Abana bakiri bato ukabona umwana bamucumise igisongo mu mwanya w'ibanga. Murumva neza yuko ibi bintu nubwo bavuga ngo ivyaha birangana, mes chers amis, abazi byinshi, abanyabwenge bivyanditse muze mutubwire, abazi za Bibiliya mutubwire. Ariko sinzi yuko umuntu abwiye umuntu akamubwira nabi canke akamukubita gakofe gato bingana n'umuntu ariko arica umuntu mugenzi we muri buno buryo aba kongomani bariko baricwamo hariya muri Ituri. Ugasanga umwana w'imyaka 5 bamujomvye urusongo mu mwanya w'ibanga.
ibaze mw'abantu murumva uwo mubabaro murumva kugahinda abakongomani uko baragira kano kanya tuko turavugana je ndiko ndabivuga ni kubera nyene sinovuga ngo yuko ngo amosozi ngo y'umugabo ngo atemba aja munda iyo umugabo vyamurengeranye birashika amosozi agakoroka abantu bakayabona amosozi agashoka ku matama bya bindi byo kuvuga ngo amosozi y'umugabo ngo atemba aja munda akamosozi y'umugabo kayabona pe ariko aratemba kubera ko ibintu ba wabonye ukungene ibintu babiteye isoni ukungene abantu baba ariko baricwa rubozo ataco bazira aho rero bamaze kubagirira byose ico babakorera sikindi bahita babacimitwe mwumve neza yuko bagiye kubakorera ivyo byose bagomba kubakorera baciye bahita babaca imitwe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga ariko inyuma y'ivyo byose ADF naru imaze kubikora nuko abene igihugu baciye bashavura abafa baritanga barapfa ariko barafata basikare binyeshamba z'u Rwanda muri profili ya ADF naru barabaturira kabisa bazana amagogo n'imodoka bari basanzwe barimo noskere ba ADF naru mu mwambaro wa Uganda baturiwe baratokombera hariho jeep yose bahiye baratokombera abene igihugu bavuga ati turemera muturase mugabo natwe tubwire ico tubakoze rero aya mafoto n'ama video ndayafise n'ingene baturiwe mes amis ibi byose ndabifise nta na kimwe ntafise ibi byose nabirose ingene nabo baciye baturirwa ariko urupfu bishe mu abene igihugu ntabwo ari nkago urupfu nabo bapfuye baturiwe sevre bababaye babazaniye amapine kabisa babazanira indobo n'ababido barabotsa barabacoma ku mwana bavuga karu kubacoma barabacoma fresh kabisa zinyonyesha amazu Rwanda barazicoma ku buryo bukomeye ziyashaze yatokombera bageze kuzicoma bafata imodoka yabo nayo bayiha ikibiriti ibi nivyo vyiriwe biraba muri Ituri sino bivuga ko kubera ko nanjye nosanga ama emotion yanenze kubera ko ibintu mba nabonye umugabo nk'umuntu w'umugabo nyene umugabo apfa nk'umugabo ntabwo nshobora kwerekana reaction yes nkuko musanzwe mubizi iyo umuntu ababa yashobora kureactinga mu buryo abantu benshi batamenyereye canke mu buryo bubabaje cyane mu nkundire ino nkuru tuyigarukirize ngaha kubayikenera baraza kwirabira mu mafoto babone ngene vyagenze ko iyo ngumye ndayivuga mba numva umengo nanje ndiko ndababara mu mutima wanje ko ni ibintu bibabaje cyane mes amis ni ibintu bibabaje cyane bavukanye bajyango ba BM4 News ni ibintu bibabaje cyane gose muri Kongo hongeye kubagasha no munsi aho umugabo w'umunyarwanda wo mu gisirikare yari yambaye civile yagerageje gufata ku nguvu umukongomani kazi ariko wa mukongomani kazi aramubona ko ari umunyarwanda ahita amufata mu izosi kabisa caramwicarako iyi video yose ndayifise ndibaza reka ndabashijemo ngaha ku ruhande kugira ngo mukurikirane murabe ingene uyu muntu yanizwe ko hari ibintu nza kuvuga kubera ko mwabonye yuko umukongomani kazi yamukubita ingumuzo ngaha akamukubita mu menyo mu misaya kubujye tubishize kuri YouTube channel yacu ashobora kugira ibibazo rerekana bakiri mu video gato murabe ingene ibintu vyagenze uko vyari vyifashe Boko wariga ananifata kunini ananifata kunini oli bitira budashimira ko oli bitashimira ko oli bima ni kamata boko bima ni kamata bitoro wanaanza ko oli bitoro wanaanza ko kwa mlosize uko anifata ko nini oli yente oli ndena kuna sababu bitoro wanaanza ko kali wangu ile damu hivi kali wangu ile damu hivi wewe kali wangu ile damu hivi kali wangu ile damu hivi kwa ishaja wa pesa oli nakuya siri wa miri nakuya kama budufukani ortosha siri unanifuatia nini unanifuatia nini niko nakuuliza unanifuatia nini unanifuatia nini wewe unanifuatia nini unanifuatia nini wewe unanifuatia nini unanifuatia nini wewe unanifuatia nini mimi kwani unanifuatia nini niko nakuuliza unanifuatia nini wewe unanifuatia nini unanifuatia nini wewe unanifuatia nini Bichoshembira we. Bichoshembira bicholo wanaanza ko. Bicholo wanaanza ko. Bicholo wanaanza ko. Wanambira bichiko kwa he. Nakuya sina kuya kama kufumba kama no. Bicholo wanaanza ko we. Utakuta kwa nini wewe msanzi we. Uko nifuata kwa nini wewe? Uko nifuata kwa nini? Uko nifuata kwa nini? Mimi nakuuliza uko nifuata kwa nini? Uko nifuata kwa nini? Kibaza murabonye ingene umukongomani kazi yari karakubita tababarira
iyo nyeshamba y'igihugu cy'u Rwanda yagomba kumushurashuza kumuvuza ngo bivuga ko byishe ngo ndakomante ariko iyo mubonye video ndibaza yuko atabundi buhamya mukeneye kubona video niyo tubabwira byinshi nuko tuba twarose ama video bundiho tuza turaba ama video tubabwira ati byagenze uko kubera ko tugomba yuko nkuko twavyemeje kubabanira kubaha amakuru yose tuba twarose kino babwira nuko mu migwano imaze imisi mu micungaro ya Uvira canke mu misozi miremire ya Uvira biramaze kuboneka neza cyane biramaze kugaragara neza ko inyeshamba z'u Rwanda zimaze kwatakariza cyane ibigwanisho maze kwatakariza n'abasirikare batari bake bamaze kwatakariza byinshi n'ivyombo vyituma naho bakoresha ku mirongo y'urugamba ariko ndanababwire neza yuko amakuru amaze kuja habona no kugaragara bamaze gutakaza ubuce bugera kuri 6 ariko muri ubwo buce 6 maze gutakaza maze kumenya mu buce bugera kuri 5 rero ngaha muri Uvira muri territoire ya Uvira mwumve neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zimaze kwakwa ubuce bugera kuri 6 agace ka mbere n'agace kitwa Mushegereza agace karavuye mu mwe inyeshamba z'u Rwanda ubu kari mu minwe ya FARDC Katobo nayo ntabwo kiri mu minwe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yamaze gusubira mu minwe ya FARDC Kasenya yose na Mango yose novuga yuko yamaze kugaruka mu gisirikare ca leta a 100% atakibazo na kimwe muri makere n'ivyo ngo baragira n'ivyo ngo babwira mu nkundire shime cyane mwebwe musitwamye mu kiniganiro nizere yuko bishimwa byumvise nigane nkoze mbabaye cyane kandi ndibaza neza yuko mwe mudukurikirana mwamubona kabisa yuko ibintu bitoroshe kandi bikibane ku mburu witikimana yakunze tuzongera ku munsi w'ejo shime cyane abantu mwese mudufata ku mugongo mu kudushikira mujanye n'uburyo muri abantu b'abagabo ntacyo tokwishoboza mutahari ivyo dupfana kandi atamwebwe nta twebwe Jincho Kodide Black. This is BM4 News. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai. Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira. Ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.